papa aruhuse yitavye Imana naho twamukunze mugabo Imana yamukunze cyane kuruta. Naramukunda sana kandi yaradufata neza. Hari igihe twashiga muhira agadufata nk'umwana wiwe. Yari umuvyeyi akunda abantu sana. Mutama aragwaye umutima, umutima we wari wavyimbye cyane, amavuta menshi ku mutima. Bakunzi ba Buja Hit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane. Ni Nancy Amanda kuri microphone, inyuma ya kamera hari CK Professional. Tukaba turi kumwe n'umuririmbyi w'umurundi azwi ku izina rya Lolilo Simba. Tukaba twashoboye kugera muhira iwabo mu Kigandaro aho yabuze umuvyeyi wiwe yakunda cyane, akaba ari papa wiwe amuvyara. Ni ibintu bibabaje cyane kuko vuba cyane yaraherutse kandi kubura na se wabo. Ntabwo vyoroshe, ariko reka tuvugane na Lolilo, akaba ariyo yabuze se, kugira ngo tumve ico atubwira. Turabizi ko atari muri mood yo kuvuga, ariko reka ko bikunze tuvugane n'amajambo atari menshi cyane kubera nitwuvugana nawe byinshi cyane, namwe murabyumva kandi murabitahura. Ndakuramukije cyane Lolilo. Yego mwiriwe neza, ndaramukije abariko baradukurikirana bose, abafanzi, abakunzi b'umuziki ndundi. Yego. Imbere ya byose pole sana, wihangane, bibaho mu buzima, twese n'inzira tuzopfa, turabyumva kandi turabizi kubabaye cyane. Turi hano kugira ngo tukwihanganishe kandi tukubwire pole cyane. Ngo murakoze cyane, mbere ndashimiye cyane abantu bose bari baje ku Kigandaro, kandi ndashimiye abafanzi bacu b'abarundi, abakunzi b'umuziki, abaproducer, abajournalist, ndetse n'abantu basanzwe bitavye akamu nari nabahamagaye, bari baje kudutera agateka. Naho tubabaye cyane, mugabo akazi k'Imana vraiment nakanenge gafise. Ko ndashimye kubona papa aruhuse yitavye Imana naho twamukunze mugabo Imana yamukunze cyane kuruta. Tukaba dushimiye Imana, ikisigaye gusa no kumusengera cyane, n'abandi bose bamusengere, bisabisho nivyo bikwiriye muri iki gihe. Yego. Lolilo, biravugwa yuko Mutama yari yagwaye igihe kandi kitari gito. Yoba ari ingwara yaragwaye yamwishe canke n'ibindi? Mutama aragwaye umutima, umutima we wari wavyimbye cyane, amavuta menshi ku mutima. Urumva ingwara muhitanye uyu mutima nyene. Yego, inje muri crise marafa kandi yaramaze igihe kirekire agwaye. Urumva ni Imana yatwaye wiwe, ko sinobiranzira ko cyane uko shima Imana. Lolilo, umuvyeyi w'umupapa aba ari umuvyeyi, aba ari serugo w'umuryango. Birumvikana cyane ko mwabuze umuntu kandi akomeye mu muryango, akaba ari we yarasanzwe aserukiye umuryango wanyu. Abatoya bawe, abandi muvukana, boba bari muri eta imeze gute muri kano kanya? Barababaye cyane, mbere n'umwana wanje arababaye gusumba nanje, parce que umuvyeyi wanje ari nk'umuvyeyi wiwe, parce que niwe yamureze kuva kiri muto, n'ubunye yakuze azi ko papa niwe papa wiwe na mama wanje niwe mama wiwe, parce que bamufata neza cyane, bari bamubera umuvyeyi. Umva ndashimye Imana, naho bibabaje cyane. Imana igipanze nishobora kubipangura canke upanga ivyiwawe. Imana yari yamaze kwandika ivyonye, dutegerezwa gukurikiza ivyo yapanze. Turabizi kuri mu gihe kibabaje cyane, turabizi ko ubabaye cyane. Byoba byashobotse yuko abaririmbyi bagenzi bawe baguseruka ko muri iki gihe cy'umubabaro? Kandi n'abandi bataje mugabo banyandikiye, sino rinda ngo ndabadondagure bose ndabaheze, mugabo mu rusangi vraiment bakoze cyane,
banyeretse urukundo, banyeretse ko ntari jenyene, banyeretse ko turi kumwe mubabaro wanje tusangiye twese. Rero cyo nashatse kubabwira murakoze cyane, mubandanye mufise umutima w'urukundo nkuko mwama mubikora buri munsi. Murakoze. Lolilo, wewe nka Lolilo muririmbyi waririmbye kuva kera mu muziki w'u Burundi. Amical de musiciens, hari ikintu yoba yakoze canke abaririmbyi bagenzi bawe apart kuza kugufasha guhamba, eske nta kintu nk'abaririmbyi mora mukora iyo umwe agize ikibazo? Ubu nyene fata telefone yawe injira muri Play Store canke muri App Store, rondera mu kwandika ijambo Buja Chat, telecharge Buja Chat, hitamwo ururimi rukorohera gukoresha, Ikirundi, Igiswahili n'icyongereza. Mu kwiyandikisha ukoresha nimero ya telefone yawe, ukaronswa code ituma uronka uburenganzira bwo gukoresha Buja Chat, canke ugakoresha email yawe munsi ukuzuza amazina yawe hamwe na modopass wifuza. Kurikiza ivyo usabwa ni ku buntu. Buja Chat ni application imwe ikoreshwa mu buryo bwinshi butandukanye, bitagusaba izindi muri telefone yawe. Rungika ama audio, amafoto n'ama video, uhure unaganire n'inshuti n'abagenzi mwabuze ku zindi mbuga mwari mumenyereye gukoresha. Buja Chat iduhuza twese. Nibaza ko twama tubikora nka Sosokea buza abavyeyi biwe, twagize concert yo gufasha umuryango wiwe. Hanyuma ni benshi tusalje yaronse ibibazo, twagize concert uko nyene. Nibaza ko haracari kare, sinovuga ko bamaze kugira ikintu itoya ngo nabwo bagize ikintu, mugabo ivyo bamaze gukora ni vyinshi. Kunyandikira gusa canke kunyereka ko dusangiye umubabaro, ico ni ikintu kinini cyane kuri jewe, kandi ni geste ntazopfa nibagiye mu buzima bwanje. Bakunzi ba Buja TV, nkuko mubibona Lolilo arababaye cyane, kandi ntari mu bihe twavuga ngo tuvugane nawe byinshi, ariko kuba yemeye akaduha umwanya tukagira n'aya majambo atarenze menshi cyane tumubajije, navyo turabimushimiye cyane. Lolilo ndagushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye cyane kubona mwatugendeye, kandi nonge kukwihanganisha, wihangane, bibaho, twese niyo nzira aha ku isi turahita, nta numwe azomara imyaka yiwe yose ngaha ku isi, twese tuzopfa, niyo nzira. Rero wihangane ubyakire, gusubandanya umusengera aho yagiye aheza mu ijuru abane n'Imana. murakoze cyane, n'abafanzi bacu barakoze, babandanye badusengera, babandanye basengera papa wanje. Umuvyeyi yarakunda abantu bose, ahantu bose, umuntu wari wese aje kuturondera imuhira canke amuramukije canke bahuye, n'umuntu yabakunda. Rero mubandanye mumusengera, ndazi ko mufise umutima mwiza, ndazi ko mukunda umuziki mu Burundi, mudukunda twebwe abacuraranzi banyu. Mubandanye musengera n'abavyeyi bacu, burya muzoba mukoze cyane. Murakoze. Turabashimiye cyane, turashimiye abantu mwakurikiranye ikiganiro cacu. Yari Nancy Amanda kuri microphone, ari kumwe na Lolilo. Nkuko mbibona abantu baracari mu kiriyo, hariho abahava barara nkuko bisanzwe biba. Nimuze mureke kuza kwifatanya nawe muri iki gihe cy'umubabaro, nidukundane gusa iyo turyohewe, oya no mu mubabaro tuze turagenderanira, tuze turafatana mu mugongo. Bakunzi ba Buja TV, tukiri mu kiriyo nkuko mbibona, aba ni bamwe mu ba danseurs ba Lolilo Simba. Reka batwibwire amazina yabo. Mwitwa nde? Nitwa Shaku. Nawe witwa nde? Diaz. Shaku uri umudanseur wa Lolilo, hama Lolilo no musakaba yabuze umuvyeyi wiwe, kabuze papa akaba ari we serugo w'umuryango. Wo mubwira iki umuremesha nk'umuririmbyi usanzwe ukorera? So ico numubwira gusa icyambere niko yo kwihangana, kuko akazi k'Imana n'amakosa gihari,
so twamukunze mugabo Imana yamukunze kuruta twebwe cyo gusa nubwira Lolilo Simba yo kwihangana yakama musengera umuvyeyi wiwe ni vyiza. Mwakira ko papa wa Lolilo yitavye Imana mwavyakiriye gute? Vraiment je pare wanje vyambabaje sana nababaye gusa nuko gusa vyambabaje sana. Okay, umaze igihe kingana gute ukorana na Lolilo? Hafi imyaka 2. Uraboneka ko ukiri muto cyane, ufite imyaka ingahe? Mfise imyaka 18. Turabona amasasa yagiye ariko mukaba mukiri ngaha. Ni kubera urukundo rwinshi mwakunda papa we cyangwa ni kubera urukundo rwinshi mukunda Lolilo? Byose birimo. Muhava murara mu kiriyo canke murataha? Oya tuhava turara ngaha. Gira ico ubwiye aba fans ba Lolilo ubareme nk'umuntu woba uriko urabaremesha. Cyo nubabwira gusa bihangane bakomeze kumusengera ku Mana imwakire mu bwami bwayo. Nawe watubwiye ngo witwa nde? Diaz. Diaz. Okay. Diaz uri umwe mu ba danseurs ba Lolilo. Wakira ko papa wa Lolilo yitavye Imana wavyakiriye gute? Byambabaje nace niyumva nabi. Naramukunda sana kandi yaradufata neza. Hari igihe twashiga muhira agatufata nk'umwana wiwe. Yari umuvyeyi akunda abantu sana. Urashobora kugira ico ubwiye Lolilo umuremesha? Icyo namubwiye gusa niyangane igikuru gusa kumusengera ku Imana imwakire mu bwami bwayo. Ikintu wakunda cyane kuri papa wa Lolilo niki? Yaraganira neza. Ikintu wabukunda kuri Lolilo nawe niki? Nawe nyene ameze bien nuko nyene ameze nka se wiwe nyene. Umaze igihe kingana gute ukorana na Lolilo? Ni imyaka 2. Turashaka nawe ugire ico ubwira abafanzi ba Lolilo nk'umudanseur wa Lolilo ubaremesha. Ikintu gusa nobabwira nobabwira gusa bagume badusengera bamusengere na se wa Lolilo Imana izomufasha azoba ameze neza. Bakunzi ba Buja Hit TV bari bamwe mu badanseurs ba Lolilo mu bantu twashoboye guhurira nabo mu kiriyo tukaba tutavuganye ibintu byinshi kubera atari igihe cyo kuvuga ibintu byinshi ahubwo ari igihe cyo guhumuriza umuryango wa Lolilo wose. Ndabashimiye cyane. Yari Nancy Amanda kuri microphone, inyuma ya kamera ari CK Professional. Ndabashimiye cyane. Natwe turashimye. Ndagushimiye. Bye bye turashimye natwe. We love you so much. Team yose ya Buja Hit TV irabakunda cyane. Ntimwibagire kugira subscribe, like, share na comment. Ciao. Bye.